kandi mboneraho gushimira umutware wanje kuba ashobora kunyemerera kubera ko hariho benshi vraiment batavyemerera, hariho bamwe bariko baravyankira kandi akaba yabikunda vraiment mugabo uje kuri aya makamera, uje kwidandaza, uje kugira bakubone tusa n'ibindi byinshi. Okay. Ntiharagera ko ngira mariage kuko mariage vraiment egome ni birori biraryoshe ariko nyuma ya mariage hariho abantu turatandukanye, hariho umuntu anezerewe arira gose ariko jewe sinzi ngira ngo ngira yarakamye. Ni ibintu bya mbere bitesa vraiment surtout ku muntu abikora bikunze. Ni ibintu bya mbere bitesa kuko nk'ubu numva umenga no haguruka nkaza mu kibanza cawe ngo tugira icizere hama bakareka kutubona nk'abandi ubwacu bakatugira icizere hama novuga ngo bakaduha iyo chance. Reka ndabaramutse abakunzi bo kuri Akamo TV aho muherereye hose, abari mu Burundi eka n'abari hanze y'igihugu, abari mu mabohero mukomeze kwihangana, Imana iri kumwe namwe, eka bari mu bitaro bito na bikuru mwese aho muri mukomeze namwe kwihangana, Imana izoba kiza. Reka twongere kandi duha akayabago abantu bari ku meza muko murafungura, eka n'abataronse mwese mukomeze kwihangana, ino musura ashobora kubura ariko ejo ukaronka. Reka rero dushimira abakunzi bacu bo kuri Akamo TV ukuntu mukurikirana ibiganiro vyacu aho muherereye hose. Ndabasaba ko mugwa mukomeza kugira ama partage n'ama like, hama abakurikirana ibiganiro vyacu mutaragira sabone basaba rero ko mugira sabone kugira ngo muraraba ibiganiro vyacu vyoroshe. Imbere ya kamera tukaba turi kumwe na Pozela ramutsa abakunzi bacu. Ndabaramukije cyane bakunzi bacu, naye ndabakomboye cyane nkuko musanzwe mubimenyereye. Izina rya rindi nyaye ntigira inzigo Pozela. Murabona ko Pozela yaje yahindutse atari ko musanzwe mumenyereye. Pozela yaje yashajije cyane yanavyibushe. Pozela uragakira ngeri. Urakoze cyane. Kuri mikro muka muri kumwe na Nadia Irakoze, akaba mugiye gukomeza kubana mu kino kiganiro. Pozela mumeze neza rero? Je meze neza cyane. Pozela ko abayutubezi bakunda kubavuga nabi ko ari ngurutsi, wewe rero nubwo buhinga wakoresheje kugira ugire mariage? Agira unteranye n'abagenzi. Ugira unteranye n'abagenzi ko bamwe barayakora abandi nabo ngira ngo sinzi ne bavyagenze. Waba unteranya wewe? Kuko abantu benshi barakunda kubivuga yuko abakobwa bakora ku mashaje keshi ko badakunda kugira ama mariage cyangwa bakunda kugira ingo nyinshi. Sinzi rero wewe ubuhinga bo warakoresheje kugira ukore bikunde ugira iyo mariage. Yego tubwira muri make ubuhinga bo warakoresheje. Novuga ko nta buhinga bwa hatari nakoresheje, gusa igituma bavuga ko benshi badakora ama mariage ni kubera benshi babahaye image badasanzwe bafise. Babahaye igicapo kitarico, babazi nk'abantu babasazi, babazi nk'abantu badashobotse mu majambo make. Ego. Okay. None ha wewe kuri wewe nk'abantu wewe kuko nawe uri ku mashana menshi, kuri wewe bahora bakuvuga ko iki uhora wumva iki? Ibyo batuvuga ko mu rusange ko si jewe jenyene baravuga ko nabantu babasazi kubera ko bakunda kuvuga ko kenshi mana bo butuma bankubita kweri. Benshi bakunda kuvuga yuko nabantu babasazi badashobotse kubera ko ibintu bakora benshi ntibabiha agaciro, ntibabona karakazi nk'ubundi buzi, ahubwo babona yuko ubikora novuga ngo iki abafise izindi objectif ziwe. Ego nka objectif zimeze gute? Par exemple benshi bavuga ko bicuruza, bavuga ko uje kuri aya makamera, uje kwidandaza, uje kugira bakubone tusa n'ibindi byinshi. Okay, ariko kubwa uravuga ko atari byo. Do ma part je mvuga ko atari byo kubera ko akazi n'akazi, kandi akazi kakubera keza canke kakakubera kabi sero na objectif wakazanyemo. Iyo ukazanyemo iyo uje kugakora ufise intumbero yindi
novuga idahuye n'akazi waje gukora kakubera kabi. Mugabo gusa hari abantu usanga baba babikora Pozela. Ntavyo nomenya vraiment. Navyo nomenya kuko navyo nomenya kubera ko ayo matohoza nayo ndakorera ko vraiment. Okay, uvuze rero yuko abavuga ivyo ko atahizo baba bafise. Oya, hizo barayifise kubera ko antuka nta bavuga ngo nta reka nkoreshe bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe. Rero kugira barinda bavuga ukoye baba bafise impamvu. Yego, gusa nuko utabuze exactement kuko kugira urinde uvuga ati ujya mu ntarasara canke n'ingurutsi ufise ahantu mwahuriye canke ufise ahantu wamubonye. Yego. Okay. Urumva neza yuko rero ivyo bavuga yuko mva ta rezo yavyo ibihari canke barayifise nyene. Rezo barayifise kubera ko nana kugira ndinde mvuga nti iki kintu kirahari canke uyu muntu arakora iki kintu si kintu mba niyadukije. Haba hariho kuko benshi dukunze kumva bavuga ngo benshi ntibakora ama mariage ahubwo benshi ngo baravyarira iwabo, benshi batwara inda z'ibitwarire. Ugaca usanga rero vya bintu bafise vya bintu babona ku bandi nivyo baciye bagomba kuguma bafatanya natwe twese. Mu gihe abantu bavuga yuko aba YouTubers ari ingurutsi, Pozela we abivuga ko gute? Jo uko ndabivuga mu gihe abandi baba bavuga yuko ari ingurutsi bafise izo nivyo, ariko jewe mvuga ko aba YouTubers atari ingurutsi. Yego mirevre hariho bamwe n'ingurutsi ariko mvuga ko singurutsi kubera ko nakazi kabaha amahera kandi bose ntibaba bakazanyemwo ama objectif amwe. Yego. Turabona ibintu byaragenze neza kuko ari abantu benshi mu rukundo gubu hariho abantu benshi usanga abajene benshi usanga inkundo zabo zikunda gusambuka n'ingoga, sinzi kari rukundo ruke, sinzi ibintu bihari nka wewe bivuga kuyikiyo tubwira kugira ushike kuyo ntambwe ugezeko ubo yigezeko gute, uhanura iki abajene bakiri mu bujene batarashika ku rugero wagezeko. So Creoba nta buhinga bwa hatari nakoresheje, ariko bivana n'umuntu ubwiwe personnellement ubwiwawe objectif waratwaye mu rukundo. Kuko je nimba ndi kumwe n'umuntu dukundanye nkamukunda afise ubundi dukundanye, aho urumva vraiment sindi mu rukundo ndiko ndakina. Hama ikindi naco nimba uwo muri kumwe nawe adafise projet kuri wewe, nimba adafise projet kuri wewe ari vya bindi ngo bita ngo ni pastime donc no gutakaza umwanya nyene no musarajanye n'uyu ejarajanye n'ujya n'uwundi, niba numva umenga nta rukundo gukuri mu muri kumwe mu muri vraiment mu muri ko murakina tunyene. Hamisho numva nagira abajene nabo nuko bafata ubuseriye mu bintu babarimo. None bajya nabo imanza zabo zihora zipfa zigire zibe bavyagenze gute, baba tabusere babisitemo. Novuga ko hajya haba harimo impamvu zirenga nyinshi kubera ko wewe ubwiwawe basi nk'ubuje par exemple ndafise umuntu turi kumwe, ariko uwo muntu turi kumwe wewe azi yuko turi mu rukundo, ariko nanje sivyo ndimwo ndi mu bindi vy'iwanje ndacavuga ntiharagera ko ngira mariage kuko mariage vraiment egome ni birori biraryoshe, ariko nyuma ya mariage ahubwo ubuzima rero ntuba butanguriye nyagutangurira. Rero urumva gisigura ngo si kintu uvuga ngo ndagiye nyene mfuye kuvyumvira, oya si ibintu upfa kwiyumvira, ni ibintu ubanza kwiyumvira wenyine ubwo kwumva eski ikintu ngiyemo ko harageze ko ndakijamwo. Nimba uyu muntu ashaka ko tuja mu kubaka urugo donc novuga ngo kubaka umuryango, mbe ibintu harageze ko ndabijamwo, ndabona ama responsabilité nzo yashobora, ndabona vy'ukuri bijya vyose nzohava ndabishobora, nimba ntazobishobora kubera ikindi ko ndabandayena nawe reka ndabihebe. Hama gaca atinya kubivuga, aratinya kumubwira ati ntiharagera, agaca biheba. Muko kubiheba haiga haca ko dukosa twinshi, akavuga ati reka ndamwigenze ko reka nkuri binabiriya, hama niho guca ubona à dernière minute bibaye donc vyaniye bavyaniye. Urakoze cyane. None Pozela umenya gute umuntu ari serieux mu ubwo rukundo? Shana nanukuri twese turi abantu bakuze, umuntu ari serieux canke atari serieux uramubona. Umuntu novuga ngo iki, umuntu muri kumwe mu rukundo
urabibona ko ari sérieux canke atari sérieux kubera ko nimba je dukundanye nawe sindi maneko wawe kandi nanje nturi maneko wanje ariko urashobora kubona vraiment uyu muntu turi kumwe canke ntituri kumwe bibona gute bo ni ibintu birebire kubera ko par exemple nk'ubu uye je turi kumwe umuntu ntitwigera tuvugana ku kintu cerekeye umugambi turakundanye imyaka irenga 6 7 8 mugabo nta munsi numwe yigera avuga ati ndifuza omo kugushira mu rugo nubwo uburyo ntariko ndabubona neza mugabo ndavyifuza ntariko arakwereka basi imigambi yiwe kuko nana uri kumwe n'umuntu mukamana n'imyaka myinshi akubwira ati je turakundanye okay ndamukunda sawa urukundo sugo ku munwa gusa kameme basi nta naka geste nakamwe basi ushobora kubona tuye umuntu vraiment turakundanye umuntu ntuzinga bahe umuntu ntuzingo mbega famille yiwe ni mbega uyu muntu arafise umuryango canke ntawe afise ivyo bintu byose ni ibintu Pozela ushobora kutubwira muri make ukaratira abandi bantu bataragira mariage umunezero wabonye muri mariage wabonye ari ibintu bimeze gute wabyifashemo gute wabonye ari ibintu nabonye ari ibintu biryoshe cyane kuko ni ikintu ukora rimwe ariko vraiment n'umunezero nabonye urutindi minezero ego Pozela no besho bakunda kugira ama mariage ugasanga bamwe barize ugasanga abandi nabo banezerewe cyane no kuri mariage yawe byagenze gute byifashemo gute kugira nturire canke umunezero ubaye mwinshi wowe ntumeze nk'abandi bo novuga ko biravana n'umuntu ego abantu kandi biratandukanye hariho abantu turatandukanye hariho umuntu anezerewe arira gose ariko jewe sinzi ngira ngo ngira yarakamye oya ni yakamye bana ningene uremwe rero hari ibintu byinshi bikunda kuvuga nkawo maze kubaka abantu benshi bakora ku mashanere sinzi gukora ku mashanere ko navuga yuko abagabo benshi batabikunda ngo bari nka wewe umugabo wawe maravyumvikanye ko bimeze gute jewe novuga ko impamvu batabikunda ni kwa kuntu nakubwira abadutanguriye imbere bivanye novuga ngo iki nama image baduhaye canke no plutôt babihaye canke na comportement babigizemwo nico catumye n'ababirimwo bo batabagira icizera ahubwo babona ko twese ariko tumeze kandi mbona naho gushimira umutware wanje kuba ashobora kunyemerera kubera ko hariho benshi vraiment batavyemerera hariho bamwe bariko baravyankira kandi akaba yabikunda vraiment mugabo bivanye na kwa kuntu asanzwe azi abandi bimeze akamwankira kandi ari ibintu akunda muga kandi si ikintu utwara ngo kwikunyankiye no akwankiye kubera ko afise impamvu mwereke nawe ko uko afise izo mpamvu nawe atari novuga ngo utameze nk'ababandi bandi mwereke ibitandukanye n'ivyo yarasanzwe azi ku bandi hanura iki abagabo bo bankira abagore babo kuja gukora ico no bahanura bo tugira icizere hama bakareka kutubona nk'abandi ubwacu bakatugira icizere hama novuga ngo bakaduha iyo chance ego bakaduha iyo chance vraiment bakabona ko tutameze nkabo bivanye n'ivyo tuko turakora nk'abantu bakunda gukora ku mashanel ariko byasi yuko boza kwako uwo baratira iki jomba kinezereye ku mashanel canke wabonyemo nk'umunezero ni ibintu bya mbere bitesa vraiment surtout ku muntu abikora bikunze ni ibintu bya mbere bitesa kuko nk'ubu numva umenga no haguruka nkaza mu kibanza cawe mugabo nibikunda nk'ubu vraiment numva digere sara kubera ko nicaye ngaha numva nyene no ivyo wabitesa cyane nicaye mu kibanza cawe ni ibintu bitesa ni ibintu uhigira ibintu vyinshi novuga ngo en tout cas vraiment ni ibintu vya mbere bitesa yego hanura iki rero nk'abakobwa bakora ku mashanel kugira iyo image dufise iyo image ihari ku bantu dukora ku mashanel kugira have nk'impanuro baha abantu bakorera impanuro no baha ubwa mbere bwo dukunda akazi kacu hama tugaha agaciro mu bwacu natwebwe twiha agaciro kuko nimba jewe nkunda ikintu ubwanje ntabanje kugikunda uwundi ntazogikunda kandi ntacubashije ubwiwanje uwundi ntazoza kucuba hama tumenye n'ingene tuvyitwaramwo kuko benshi bakunda kuvuga ngo bagiramo ingeso mbi iki tusa n'ibindi bintu byinshi nashimye kuvuga ariko
nihaboneka batatu canke batanu bazima kandi barahari bazotinda kumbure babone ko twese tutameze nkabo. Ego umva muri makuvuga yuko amashanera ari nk'akazi nk'ubuzi nk'ubundi. Yes, aka kazi vraiment nakazi nk'ubundi buzi bwose kuko nakazi kaguhemba, nakazi kaguha amahera y'ibiharage iki. Rero urumva novuga ko ari nk'akazi nk'ubundi vraiment. Nk'abakunzi bacu babwira iki? Nk'abakunzi bacu nobabwira ko tubakunda cyane kandi dohari ku bwanyu, kandi tugiye kubazana ibiganiro byinshi kandi vyiza, kandi tuboneraho gutumira n'abandi bataragira amasabone n'amapartage, bakomeze vraiment kugira amasabone no n'amapartage, kandi duhimiriza n'abandi bashobora kuba bafise, kumbura ushobora kuba ufise intahe canke novuga ibihe vy'ubuzima wumva wo partage abandi, kuko murabona ko hari intahe nyinshi vraiment zikora ku bantu. Rero ntuzigumane ngaho wenyene, partage abandi kumbure bahezagirwa canke bakuremo inyigisho, kuko barahezagirwa canke bagakuramwo izindi nyigisho zitandukanye. Ego bakoze cyane Pozela. Reka rero dukomeze gushimira abakunzi bacu badukurikiranye mu kino kiganiro. Dushimire cyane Pozela wakoze cyane kutwitaba. Mwakoze namwe. Kadushimire cyane rero abakunzi bacu, mbibutsa gukora ama partage n'ama like ku bantu bakurikirana ikiganiro mutaragira sabone, basaba yuko mogera sabone kugira dukomeze kunezerwa nacu kuri Akamo TV.